Igifungu ni cose mu mugambi wo kubaka gushasha ikibuga c'inkino citiriwe Intwari c'i Bujumbura uri kurangurwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB. Atanguza ivyo bikorwa kwa 30 Nyakanga, uwurongoye ishirahamwe FFB Alexandre Muyenge yavuze ko bifuza ko mu mezi 8 ico kibuga kizoba cahejejwe kubakwa. Ariko icatangaje abatari bake akaba ari uko ibijanye n'uburyo bizotwara atigeze bicisha mu kanwa, ahubwo ubu iryo shirahamwe arongoye ryatanguye guterereza mu mashirahamwe y'abigenga, mu bagwizatunga ndetse n'iyindi mice y'abanyagihugu. Igiteye amakenga bamwe mu bavuga ko basabwa guterera akaba ari uko babibonamwo ubunyonyezi, kubera ko atawuterereza atavuze uburyo afise n'ubusigaye kuronderwa. Ivyo bakabona ko ataho bitaniye n'ivyabaye mu mwaka w'2018 aho abakozi ba leta, abo mu mashirahamwe yigenga mwamwe n'abandi bamaze imyaka 2 bakatwa amafaranga yitiriwe amatora, ariko atigeze amenya igitigiri catojwe hamwe na yararakenewe. Ubunyonyezi nk'ubwo bukaba bwaranibonekeje mu mwaka w'2019 aho umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru Intamba mu Rugamba waronka tike yo kuja mu nkino za CAN, hagatozwa naho nyene amafaranga atagira uko angana. Gushika ubu akaba atawigeze amenya uko yakoreshejwe, ari naco gituma basaba kubanza guhabwa umuco imbere yuko bakwa izo ntererano.